Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi vyinshi biriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye gusa ahanini n'ubundi nkuko narimejeje kubivuga tukaza kugaruka kubivugwa mu gisata cha politike. Ndabaye kaze rero muri ano makuru bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye abari nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko ubumanuko buraruko uburengero abari mu bihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabaye kaze muri ano makuru kandi abipfuriza kubandanya kumererwa neza muri ino minsi ndetse n'uno mwaka w'ibihumbi 2026. Mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD benshi bamaze kurongora uyu mugambwe harimwe abahunze igihugu abandi nabo bavanwa muri ayo mabanga mu gihe umwe wenyene ari we washoboye gushika mu kibanza c'umukuru w'igihugu ari we Evariste Ndayishimiye atwaye igihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 gushika uno munsi aho mwaka w'ibihumbi 2027 naho hategurwa amatora y'umukuru w'igihugu. Mu mugambwe CNDD FDD hama hagaragara vyinshi bitandukanye cyane bivugwa ku migenderanire y'urongoye umugambwe ku rwego rw'igihugu ndetse n'utwara igihugu. Ni kenshi kandi hagaragara ukutumvikana hagati y'utwara umugambwe ndetse n'utwara igihugu mu gihe hari n'umwe mu batwaye umugambwe CNDD FDD yashimiwe ariwe Pascal Nyabenda agasigara ashimiwe na Perezida Nkurunziza ku rwego ruhambaye cyane gushika naho mu myamamazo y'umwaka w'ibihumbi 2020 ubwiwe yatangaje ko hagowe uzokwiba amatora uti aravumwe. Ni mugihe kandi hari benshi bibaza ivyo amatora y'umugambwe muri CNDD FDD asigura cyane benshi bakabihuza na politiki igihugu kigenderako kuko ituruka n'ubundi mu mugambwe uba uri ku butegetsi. Hari benshi rero bamaze kurongora umugambwe CNDD FDD nkuko narimejeje kubigaruka ko hariho ababaye abakuru b'ibihugu harimo nka Petero Nkurunziza ndetse na Evariste Ndayishimiye harimo abahunze igihugu uwinjijwe mu iboro nka Hussein Rajab ndetse n'abandi benshi batandukanye nkuko tuza kubigaruka ko na Pascal Nyabenda kuri ubu atakibarizwa rubuga rwa politike. Kwigenekerezo ya 2025 nkuko turiko turabigaruka ko muri no minsi uyu mwaka w'ibihumbi 2026 nibwo hazokorana ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD ridasanzwe. Ubitegekanijwe kuri uwo munsi ndetse no muri iryo koraniro harimo no gutera inzego zigiye kurongora uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu hereye ku munyamabanga mukuru w'uyu mugambwe. Uyu nawe akazotwara umugambwe mu kiringo c'imyaka 5. Muri kano kanya rero twifuje kugaruka ku bagiye bararongora uyu mugambwe CNDD FDD urongoye Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 ukaberuka no gutsinda amatora yabaye mu mwaka uheze y'abashinga amateka n'abakenguza amateka abaje n'amama komine ndetse n'abakuru b'imitumba ku majwi arenga 90%. Ubundi umuhari CNDD FDD wahinduwe umugambwe muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2004 maze yemerwa n'amategeko muri nzero umwaka w'ibihumbi 2005. Muri ico gihe wari urongowe na Petero Nkurunziza yahavanye anatorwa kugira ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri mukakaro umwaka w'ibihumbi 2005. Aya matora rero ni nayo yahavanye ayatsinda maze arongora Burundi gushika kwigenekerezo y'umunani ruheshi mwaka w'ibihumbi 2020 aho yasezera isi. Nkurunziza akaba yarasezeye isi amaze kurongora igihugu cy'u Burundi ibiringo bitatu kuko yabutwaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010 ndetse ava mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015 anatwara ikiringo kitavuzwe ko kumwe na benshi cavuye mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 ikiringo yashengeye adasezeye. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 inyuma ya Petero Nkurunziza ku ntebe yo kurongora CNDD FDD haje Hussein Rajab uwo kaba yatwaye uwo mugambwe gushika muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2007. Muri Ndamukiza kandi yahavanye yinjizwa iboro rikuru rya Mpimba aho yavuye atorotse muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2015. Inyuma ya Hussein Rajab muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2007 umugambwe CNDD FDD wahawe kurongorwa na Jeremy Ngendakumana. Uyu nawe akaba yavuye ku burongozi bw'uwo mugambwe mu mwaka w'ibihumbi 2012.
muri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2012 umugambwe CNDD-FDD kandi wahawe kurongorwa na Pascal Nyabenda asubiriye Jeremy Ngendakumana. Pascal Nyabenda yavuye ku burongozi bw'uyu mugambwe amaze kwizegwa agatorerwa kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi. Muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2016 Varisito Ndayishimiye nawe yatowe ngo arongore umugambwe CNDD-FDD asubiriye Pascal Nyabenda yari amaze umwaka ku ntebe y'umukuru w'inama nshinga amateka. Varisito Ndayishimiye yavuye ku burongozi bwa CNDD-FDD aja kurongora Burundi nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi agira kabiri akomotse mu mugambwe CNDD-FDD hampande ya Petero Nkurunziza. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubwo Varisito Ndayishimiye yarahejeje amezi makeyi abaye umukuru w'igihugu umugambwe CNDD-FDD wagiye mu burongozi bwa Reverano Ndikuriyo ari nawe yasubiriye Varisito Ndayishimiye kuri iyo ntebe. Reverano Ndikuriyo akaba ari wakiramutswe uwo mugambwe gushika uyu munsi nkuko aheruka kubishikiriza mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kwigenekerezo ya 2.0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ikoraniro kaminuza ry'uyu mugambwe rikaba ritegekanijwe kwigenekerezo ya 2025 uyu mwaka turimwo w'ibihumbi 2026. muri iryo rero akaba hategekanijwe ko haba gutora umukuru w'uyu mugambwe. Bamwe bakabona ko Reverano Ndikuriyo ashobora gusubira kwizerwa muri ayo mabanga, abandi bakabona ko ashobora no gukorerwa mu ngata n'undi mugumyabanga izina ry'umunywanyi wa CNDD-FDD. Mwomenya ariko ko hampande yabo batandatu bamaze kurongora umugambwe CNDD-FDD kuva ubaye umugambwe wemewe n'amategeko y'u Burundi, hariho n'abandi bawurongoye ucitwa umuhari, hakaba hakiri amashami haba hakiri amashami abiri, CNDD ishami rya politike hamwe na FDD ishami rya gisirikare canke n'inyuma yaho umaze kuba umuhari CNDD-FDD. Abavuga kenshi nabo akaba ari nka Leonard Nyangoma yahavuye asubirizwa witwa Jean Bosco Ndayikengurukiye. Petero Nkurunziza nawe nyene akaba yararongoye CNDD-FDD ukiri umuhari asubiriye Jean Bosco Ndayikengurukiye. Petero Nkurunziza akaba ari nawe uburongozi bwe bwashikanye CNDD-FDD ku ntambwe yo kwemegwa ukaba umugambwe wemewe n'amategeko y'u Burundi. Hari inkuru tuzobashikiriza yuko ngene kandi urongoye umugambwe CNDD-FDD atogwa muri kino gihe kuko benshi bariko barabidusaba muri iyi minsi himirije kuba amatora mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yo kuraba uzosubira Reverano Ndikuriyo canke se Reverano Ndikuriyo n'ubundi we akazoronswa ikiringo ca kabiri kizova muri uyu mwaka turimo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2031. Nkuko twabigarutse ko kandi hari umwe mu barongoye umugambwe CNDD-FDD yatorotse igihugu, uwo nta wundi benshi bagaruka ko ni Hussein Rajabu. Uyu ngo Hussein Rajabu yatorotse impimba ahendesheje ikigufa Nkurunziza. Reka tumugaruke ko mu majambo yiwe yagize ati mu gutoroka nasotse nemye ataco nino nama kamera ariko araka. Yabaye inkuru y'incamugongo kuri Nkurunziza ubwo yazindutse abwirwa ko ahari impene bambera Rajabu asigaye ikiziriko. Nkurunziza ntiyaronse ayacira n'ayamira nkuko twabimenyereye, nkuko vyagiye biravugwa. Turabageza ko murano makuru tugiye kubageza ko ukungene Nkurunziza yateguye kuganagura Rajabu mu mpimba Imana igakinga. Turaza kandi no kuba makuru ku buhinga yakoresheje mu gusamaza Nkurunziza akoresheje ikigufa akabona kumuca mu ryahumye. Icuka kibi hagati ya Rajabu na Nkurunziza ubundi catanguye gututumba intambara isa niyirangiye. Nkurunziza yagaragaje inyota yo gushaka kuba icarimwe umukuru w'igihugu be n'umukuru w'umugambwe, ariko Rajabu aramutesha. Nubundi akazikira ntikaheze kuko mu kwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2007 Nkurunziza yinjije Rajabu mu mpimba amugendereje ko ashaka kumuhirika. Sentare kandi yahavuye mukatira umunyororo w'imyaka 13 vyumvikana ko yari gusohoka ibohero mu mwaka w'ibihumbi 2020. Nkurunziza nawe ariko asozera ikiringo ciwe ca gatatu. Mwahoze rero ari kizigenza wa FDD ari ku rugamba akongera akayobora umugambwe CNDD-FDD aho aboye mu mpimba yasa n'intare yahongotse amenyo y'imbere y'amara amajiga kiri mazima. Bikavuga ko Nkurunziza yagoma asabwa n'ibicororo vy'intwazangabo mu basirikare bavanye mu ishamba ko yoca inkoni ngufi kuri Hussein Rajabu, ariko abegere Nkurunziza nabo bari basanganywe amakuru ko Nkurunziza ishavu n'inzigo biniga ku buryo atorota mutezurira. Benshi baranaketse ko Nkurunziza yashaka kuzibira kugira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2010 ntazohava arondera kwitoreza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Nkurunziza rero ngo yahavuye aremerwa n'abasirikare ahava afata inzira yo kumurekura, ariko rero ngo rwari uruhendo kuko Nkurunziza aciye afyatura uyundi mutego wo gutamwa Hussein Rajabu kugira azoce asubizwa mu mpimba uyo munsi nyene arekuriwe ko.
Iperereza rya Nkurunziza ryegeranije umugwi w'insoresore. Izo nsoresore zajanywe mu ntara ya Cibitoke maze zemererwa amafaranga baca bahaga igikorwa cyo kuzokwitwara nk'ikiroberi giteye igihugu. Babwiye ko igisirikare cy'igihugu kitazobarasa ariko kizobacakira hanyuma bace bemanga ko ari abagwanyi ba Rajabu bari bagiye kumubohoza. Ni gutyo rero Nkurunziza yapanga ko azoca asubiza Rajabu mu mpimba ubwo nyene ku cyaha cyo gutera igihugu. Icyo Nkurunziza atamenye nuko uyu mutego utatevye gushikira Rajabu mu mpimba. Amaze kubimenya ngo yaciye yikora ku mwizigirwa we Godefroid Niyombare tuzobabwira ukungene yari yamupimye ko ari umwizigirwa yatwara iperereza ico gihe. Ngo rero baciye bapangira hamwe ukungene bazoburizamwo umutego wa Nkurunziza bafadikanije na Prime Niyongabo, Ponsiyo Gaciye ubwenge hamwe n'uwari umushikiranganje w'umutekano w'ico gihe Gabriel Nizigama batazira tibiya. Kwigenekerezo rya 30 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2014 Hussein Rajabu yararengukijwe muri paraka kugira ngo acare kugwa muri rwa rwenge rwa Nkurunziza. Mu Cibitoke ca kiroberi c'inkinamico cari kirindiye ko ifirimbi ivuga gitangure kurasa. Abakozi b'iperereza rya Nkurunziza bari kumwe n'ikiroberi niho bahabwa amabwiriza yo gutangura kurasa. Baciye batelefona ku cicaro gikuru c'iperereza rya Godefroid Niyombare. Uyu nawe arabigarama babwira ko bagatera igihugu abivuna ngo kuko adakorana n'ibiroberi. Za nsoresore zo mu Cibitoke rero zavuye zihoza Niyombare zitamwa gukorera ku itegeko ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Bakirasa rimwe gusa abasirikare n'abapolisi bo mu Cibitoke babakije ko umuriro w'imperuka nk'uko bari bahawe amategeko n'ababakurira. Barishwe batabwa muri yompi n'abandi barahunga. Muri uyu mwanya rero ibihangange vyategetse umushikiriza amanza cy'uzigenza wa Republika yariko yumviriza Hussein Rajabu ko yo kwihutira kumusubiza mu mpimba. Umugambi wa Nkurunziza upfuvyuko Nkurunziza nawe yaciye atanguza uruhigo kubacitse kwicumu kugira ngo abazimanganye ntibazomena ibanga. Bamaze kuboneka ko Nkurunziza atarota arekura iyo mfungwa, Rajabu bwiwe yaciye ateka umutwe uhanitse yisi kigufa. Ico kigufa kirungikanye rya perereza ry'ibirira habiri bigishira Nkurunziza. Ico kigufa canura umukuru w'igihugu ko iperereza rigereye rigitegure gutorokesha Rajabu rwihishwa maze rizoce rimuniga ikiziga gitabwe mu ruzi Akanyaru, urwo rupfu ruce rwegekwa ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. Ico kigufa Nkurunziza ngo yacakirije yompi ntiyabaciye nikanda ko ariko ahanugwa n'ibirira habiri. Rya pereza rero ritambikije ryari ryarabwiye Nkurunziza ko kunigura Rajabu bizokugwa kwigenekerezo ya mbere ntwara n'umwaka w'ibihumbi 2015. Wa munsi ugeze Nkurunziza yaciye yigira Ingozi guteragira ibiharage kugira yigire inyoni nyinshi. Rya perereza ryatunganije ibikenewe vyose atankomanzi kuko Nkurunziza yari yahaye ko ca kigufa basoma mbike biwe. Itegeko rya Rajabu ryaranugwanugwa cyane mu nzego z'umutekano ariko kikazira kubita ku mwanya kuko bari barabwiye ko ataco bitwaye. Bukiye bwaho rero Nkurunziza yazindutse akamwemwe kamusya ariko ararindira ko bitangazwa ko atowe ikiziga ca Rajabu arabura. Yavuye rero aronka amakuru ko Hussein Rajabu ariko ava mu gihugu kimwe cyo ku mugabane wa Afrika ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko yerekeza mu gihugu ca Angola arumigwa. Inyuma y'indwi zibiri gusa Hussein Rajabu yumvikanye yigamba kuri radio ya BBC, iyi ni radio y'abongereza ariyo BBC gahuza miryango uti mu gutoroka nasohotse nenya taco ninona n'amakamera ari karaka. Nkuko ndabibasezeranyije kandi turiko tubategurira inkuru ku ruhara rwa Hussein Rajabu muri kudeta yapfuvye kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2015. Kudeta kandi yari yatanguye gupangwa kwigenekerezo rya 26 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2015 kandi wamufashije gutoroka gasho akaba ari we ngagerageza guhirika ubutegetsi navyo bifise aho bifitanye isano. Ivyo navyo turaza kubigabageza ko mu nkuru yacu tuzobashikiriza mu mbere. Nkuko kandi benshi bariko barabigaruka ko bariko baragaruka n'ubundi ku majambo yatangajwe na President Evariste Ndayishimiye mu minsi iheze. Bamwe bati ese koko Ndayishimiye arabaza ngo mbe nk'uyu yopfa ubunyene mwokura hehe umusubirira. President Ndayishimiye nkuko twabigarutse ko aherutse gutangaza ko hari abatagishaka guhanura umukuru w'igihugu kugira ngo niyananirwa bashobore kumusubirira. Abo ngo nibo bariko barakwiragiza ko adakwiye kugaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027. Uti mwibaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2027 nzoba nkiriho? Mbega mwibaza ko njewe nzokwamaho? Ngaho kwiyumvira ko nzoba nkiriho mu mwaka w'ibihumbi 2027 nimwiyumvire nyabona uzonsubirira. Abantu bavuga ngo ntimunshaka nyabona nimwige mbe yopfuye umunsi nyene tworonka gute umusubirira.
aho hari kwigenekerezo 15/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 muri Hotel Club du Lac Tanganyika. Bamwe bati ese koko Evariste Ndayishimiye yapfuye uno munsi yokurikira iki? Mu nkuru tuzobageza ko tuzobabwira byinshi, gusa muri kano kanya reka tubabwiye ivyo ibwizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi ritegekanya ivyo kurikira apfuye uno munsi. Icambere Gérard Ndabirabe yicatwara ikiringo c'ifata kibanza c'amezi 3 agaca atunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Ikigira kabiri Senior hamagarirwa gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu. Gérard Ndabirabe tubibutse ko mu itegeko murantunge mwibwirizwa shingiro bivugwa yuko umukuru w'igihugu mu gihe aramutse asandavye akiri mu mabanga urongoye inama nshinga amateka ariwe amusubirira mu kiringo c'amezi 3. Bamwe batese kuki Pascal Nyabenda we bitagenze uko, nawe tuzobigaruka ko makuru yacataha. Bazokuru nibo bavuze ko igihugu kidapfakara ngo no kuri Evariste Ndayishimiye nahumure ngo nta CNDD-FDD yo Burundi abandanya ibiranga intwaro yiwe, kwica, kwiba, kubesha n'ibindi. Bamwe batese kubera iki Ndayishimiye abona ko asugirijwe nabo bari kumwe mu ntwaro. Ese uyu muntu Ndayishimiye aguma avuga ko ariko aramugwaniriza mu butegetsi yo barinde ibi ni ibibazo vyibazwa na benshi mu basasanguzi mu vya politike. Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza no Muhuza TV. Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu muriko urakora.